Kirundi tuvuge Kirundi. Ushatse kuvuga iki? Igiswahili. Bana usini Sinuzi. usinizaurisha mbele ya watu 53. Ndoko nayo? Ndo ngapi mu Kirundi? 23 ans. Mu Kirundi ni 23 ans. Wow. Jisho. Mu Kirundi ni 23 ans. Okay, merci. Umoja ni watu wavugana umbili. Okay, nuko nyene. Umoja, umbili, utatu. Utatu? Uracabana ni barahera. Ni utatu. Halikuwa na wengine tulikuwa tunakutania fasi wakanisalimia Gynella. Mimi nikashituka. Kitu cha kwanza umenikumbukia heko nikienda. Abakunzi ba ASE TV mwiyumva gute ko ndabagarukaniye umuntu wanyu Gynella sinzira gato ya rero ndaje sawa ugafungura nkazosenga muri kamera warafunguye uyakura ko amaboko abasimana ko wafunguye okay muramutse sasa meze neza and Germans neza alhamdulillah alhamdulillah sigura ndashima Imana warati ngana vyonzi muramutse sasa meze neza and Germans neza alhamdulillah alhamdulillah sigura ndashima Imana warati ngana vyonzi Gynella aragarutse muri ASE TV aragarutse muri ASE TV asigaye yitonda ariko naravuga so ASE TV every story matters. Yes, bakunzi wa ASE TV reka ndabaramutse murakomeye je ndahomeze neza nizeye ko namwe aho muri hose homeze neza nko mubona kuri micro ni Gynella muri kumwe hama ndi kumwe na Andi. Gynella aragarutse muri ASE TV aragarutse muri ASE TV asigaye yitonda ariko naravuga so ndaguha ikaze kuri ASE TV wari kuradukurikirana gusaba dushigikire ariko kandi wifuza no kumushigikira Gynella asigaye afise aka YouTube channel ariko ni gatoye turifuza ko gakura umushigikire mugire subscribe mwandika Gynella nuko nyene Gynella ucuyibona YouTube yura kunakora ko tuntu nyene two kwibebiza mu cyabone ibintu by'abakobwa hanyuma mugire subscribe kugira ngo kwiza ababone benshi kwiza ababone 1000 hama abandi bazokiyongera mu nyuma hanyuma yagarutse muri ASE TV by the way araberewe cyane je numva nisoni kumuguma imbere ko yantaberewe bamwerekane wese araberewe ega uri mu modo Gynella hari ukuntu harugiye tuntu twuku gacugira bijya vyuku pap kubadida musajine abantu ikintu cyambere baza kumbaza ku gisusu hari yongereye cyangwa haragabanutse. Okay, reka mane namuramutse sasa meze neza and Germans neza alhamdulillah alhamdulillah sigura ndashima Imana warati ngana vyonzi usigaye kuna yiri umuswahili oya gusa nyene nakantu nkunda kuvuga bismillah bilahamin akona kura ico naco nzi vraiment zagukasura ngaha rero ikiganiro canje icambere ikiganiro si ci wanje ni ca Gynella si wewe none so hosting uyumva gute kwanza kubugarutse muri ASE TV fate ari kandi imikoro ntayo bigeze ukorako nishasha ndazi wewe ntayo wakozeko untuma kuremereye kurushiza yake oya iyi nishasha vraiment merci beaucoup rero kake so reka ndabaramutse cyane rero abakunzi ba ASE TV murahomeze neza nenda bakombeye cyane pe kandi kari muri ASE TV kandi ndisuye yuko baza kwandika muri commentaire welcome murakoze cyane hama ndashari wa wundi nyese dahinduka uraza kuronka ibibazo mbega umbaza andi nenda ukumbe sinobura ibintu ndakubaza kandi ati ko twayirukana ke anyway shakoshi yanje dusubiremo ikiganiro tugitangure daba sine nayugaye kandi ibyo bizoguma andi na yugare neza buke kima system nahejeje baca bafunga kandi gute nukunyene kandi rero cawe ico kuko ni cyari ciwawe musa cyari ciwanje icambere hageze umwanya wibaza tuvuge Kirundi ushatse kuvuga iki Igiswahili bana usini sinuzi usinizaurisha mbele ya watu
the way dufise ibibazo jewe nawe dufise ibibazo swate bitanu canke 10. Ubona woronka ibibazo 10 mbazaho. Je ndabironka icambere. And Gary papa. Andi kwa hizi siku uko papa. Okay. Tuambie sasa. Watu wanajua kama ushazala? Of course wanajua mimi na mtoto. Uko sure? Yeah, niko mkweli. Sasa ni hivi. Mimi ninakuuliza swali 2 5 zangu zote. Kisha na utaniuliza swali 5 nyuma, sawa? Sasa Mkiswahili? Ukiswahili na unanijibu kwa Kiswahili na mimi ndakujibu kwa Kiswahili. Wewe si unajiamini, wewe unajifanya mtoto wa mjini. Watu wanicheke. Watu wanajua ushajua Kiswahili. Sasa unakiongea wanaviyuliwa wapi? Kwa mtoto wa Buyenzi. Mimi? Unaishi wapi kwanza? Mimi naishi mu hizi site za Waswahili. Zai sasa. Inaitwa site unaishi, mimi naitwaje? Inaitwaje? Unataka wakuja kunisalimia? Hapana, utasema barabara, utasema tu quartier. Hapana. Nitaisema nyingine siku. Lakini hapa karibu. Au ni Kinama? Mutakura? Chibitoki? Ni mwa hizo fasi 3, moja ipamo ndani. Japokuwa sijui barabara na nyumba, lakini nayo ni mwa hizo quartier 3. Sasa uko na miaka mingapi? Mimi? Kameramani hata kwambia wewe mwenyewe hajui Kiswahili. Bana bisema mu Kiswahili hadi. Tuambie kwanza mu Kifaransa afu tujue mu Kiswahili ni ya nataka kubisema mu Kiswahili. Twende. 50 na ngapi? 53. Ndo uko nayo? Ndo ngapi mu Kirundi? 23 ans. Mu Kirundi ni 23 ans. Wow. Jisho. Mu Kirundi ni 23 ans. Okay, merci. Kwa Kiswahili ni ngapi? Sisema ni 53. Ndio nilisema, wewe nimekuuliza ni ngapi kwa Kiswahili? Kama ni 53, it's okay, turudilie ndani. 23 ans kwa Kiswahili ni ngapi? 40. Hadi ndagusabye. Okay, c'est bien. Wameshaelewa miaka unayo, tupite wameelewa. Kwa Kirundi ni 23 ans. Kwa Kiswahili 53 au 40 sijui. Ni gute none? 23. Oh, 53 ufise 54. Yes. 53 ans. Acha hiyo vitu. Unashaje. Okay. Swali nyingine. Una wapenzi wangapi wewe? Wapenzi? Sana kijua nina mpenzi mmoja. Una mpenzi mmoja? Hapana. Oya, niko na mpenzi mmoja. Okay, sawa, wameelewa. Kisha umeweza. Kisha una maex wangapi? Maex na wajua. Maex. Kameramani na wengi na ndawe. Ndivyo vuga. Uko na maex wangapi? Kameramani leka kundabu ko tagusabye. Mmoja 2. Hapana 2, umoja, wawili, watatu. Umoja, uwili ahubwo. 1, 2, 3. Umoja, wawili, watatu. Nayo bavuze umoja, ni watu bavuga na umbili. Okay, nuko nyene. Umoja, umbili, utatu. Utatu? Wacha bana, ni barahera. Ni utatu. Okay. Sawa. Kati ya mamako na babako, nani unayomsamini sana kuliko mwingine? Na kuomba kusamini ni kufanya nini? Ninde witwayeho kuruta wote? Kati ya nani? Mama yako na babako. Ni mama yangu. Ndio unamsamini kuliko babako. Kusamini lakini ni mara ya kwanza nakisikia. Samani, kusamini, valer. Kusameheana. Samani, valer, agaciro. Ndenda kubaza abandi bizi Igiswahili jendi. Ingozi.
Ko vraiment ntobeshe. Bari kuririmba karaoke. Sasa Gynella. Ariko ndanagerageza. Kwani mko watoto wangapi na wewe ni mtoto wangapi? Tuko watoto watatu. Mimi ni mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Mtoto wa pili. Kwandi. Sawa. Alafu wewe ni kitu gani kiko kwenye mwili wako ambacho unakipenda sana? Unasema? Kitu gani kiko kwenye mwili wako unakipenda sana zaidi ya vingine? Kiko ndani ya mwili au kwenye mwili wako, kumubili wao. Kwenye yeah. Acha niangalie kwanza. Bana, mimi sioni kweli. Au bon. Gisina nanga. Gisina ngana. Gisina ngana. Mama Mswahili mtoto wa Buyenzi. Mama, munisamee kwe. Napenda Kiswahili lakini Kikuyu hakipandi vizuri. Hakipandi vizuri. Sawa, swali limekosa. Nimeuliza kwa Kirundi, ni giki kiri ku mubiri wawe ukunda cyane kurusha ibindi? Juu mwenyene, to navuga gute. Saito navuga wapo menga ni wotakira neza. Ni giki? Sema kwa Kiswahili. Au haukijui kwa Kiswahili? Au ni manani? Kwa Kiswahili ni aje? C'est normal. Sijui kweli. Mtu wote iko na kitu chanajipendaga kwa zaidi ya kingine. Visanzwe. Nikisema maziwa watasikia amata. Kwa Kiswahili ni hivyo hivyo. Ni hivyo hivyo. Ni matiti matiti. Seriously, nicho hivyo. Ngonde? Matiti niyo maziwa. Niyo mababeli. Hapana. Ni matiti ni. Matiti. Sasa nini? Kinakichekesha. Okay, wewe harusi kwa nini? Kamera. Maziwa si yale ya ng'ombe na haya tunakunywaga mu alimentation. Matiti. Matiti no kwikimana matiti. Wewe harusi kwa iki basa? Matiti. Matiti na enzi yuko tujya toto nyine tu. Sivyo rero. Ulisoko ko atari ivyo? Ndo hivyo. Nivyo Okay. Alafu poitrine mu Kiswahili ni gute? Ndo yo sijui. Fua. Hama maziwa. Maziwa na mata? Sûr. Maziwa ni na mata. Kifua ni cha wanaume. Mtu wote iko na kifua mama. Sema poitrine yako iko vingine vitu. Lakini ni kifua. Okay. When ni bikra. Ndio yes or no? Ndio au hapana? When ni bikra? Ndio. Uko bikra? Au unaitika? Au hata wewe unaitika? Bikra maana yake nini? Isogi. Uri sûr? Uko bikra? Andi Yesu andi mali zogwa. Andi. Ndoze nichombuka. Okay, c'est vrai. Wewe ni bikra. Bikra ni nini? Isogi. Uri sûr? Yego. Neno za kubesha abafana kweli. Wewe uko bikra umekubali? Ndagusavye. Gynella una watoto wangapi? Tuna kisikia kweli. Mimi sina watoto. Okay. Niko wakati uko kwenye ASE TV tulikuwa tukipenda kusikia sana watu wakisema by the way nimefurahi, tumeongea vitu vya kufurahisha mpaka unacheka sana. Sasa tukumbushie nyuma kidogo. Asante sana. Okay. Wakati ulikuwa kwenye ASE TV wewe wakina Queen wakina nani, watu wengi walikuwa wakijua ASE TV mimi natumikisha wanawake sana,
labda kuna vingine vitu behind vinaanzaga unavijua tena nikiendelea hapo huko kuna watu walikuja zile siku nilikuwa siku hapa. Kuna watu walikuja inbox wakaniambia maneno ngweti ngomweye ngo nibiseme sema mnashika ngo mlikuwa ngo babibi bandi ngo nini ngo bana ngo mwe na queen. Nikasema hivyo vitu mmetoa wapi? Watu kweli wanasema. Mimi nikasema acha tu niache tu. Sasa tunataka kujua sasa wewe ukweli wako ogope Mungu. Usikengaje Igiswahili sana. Lorenz Andi aliwahi kukutongoza? Hapana kweli. Toka unaenda mimi najua kwenye unaishi. Hapana. Kwa nini sipajui? Kwanza unapafichikaka wewe. Sipafichikaki? Sio kwenye? Sipafichikaki. Lakini sipajui. Lakini cameraman anapajua. Ni vile tu haukukutaka kupajua. Kwa naogopa nipajue kesho watasema nakuja kukutongoza. Ndo hivyo tu. By the way mimi tulikuwa tunakutanania kazini, ukienda bundugu bunaisha utanira kusimu ya vipi? Kesho niko na kipindi na fulani unaona haya. Nataka déplacement ya kazi fresh. Siku ya kupokeza mshahara tunaangaliana kumacho nakupa za kunaenda. Sasa wewe ulikuwa unajisikia aje? Ukisikia wanakudanganyishia kama wewe na Andi mlikuwa mnapendana. Siku ya kwanza nilibisikia siku ya kwanza bilinigusa ku roho. Ni ile siku koresha umwanya alikuja hapa ngo eti ngwana ngo ali kure tu ile siku tulikuwa tunaishi kule kwa nani kwa kesi tunaishi pamoja. Ilikuwa hapa. Hapana. Ilikuwa hapa kia nikutanaga kule. Alikukutana kule. Sasa wale rafiki yetu tunaishi nao. Ile siku sasa alikukutana ngo wewe uko ndani. Akasema ngo mingo niko ndani ngo eti ngo nakuja ngo kumuvumbula ngo Andi ngo akupa moja ngo na Gynella ngo hapa mugeto. Wewe ulikuwa wapi kwa ule muda? Mimi ulifuatilia kipindi huko wapi? Mimi ni kwa nyumbani kwetu. Bakudanganyishia ngo tuko pamoja. Bakanidanganyishia ngo tuko pamoja. Mimi nikasema hivi vitu kweli bana niliumia roho. Nikasema bana kweli. Lakini sukaelewa ni kazi tu na kazi ya wapi? Kazi ya kudanganyishia mtu. Ega watu kuna watu walituona mwingine sura wakatuona sisi inakwama. Okay. Lakini leo imepita baishasema, lakini watu tunashukuru mashabiki zetu. Mimi nilipenda sana watu walikutetea. Walitutetea sisi. Sivyo nataka kusema. Watu walibakia nasi. Ndivyo. Kwa kutusupport. Kwa kutusupport. Unaona? Kwa kututetea. Wakatukomprendre. Kama haiko kweli. Lakini biko vigumu. Lakini kizuri zaidi shabiki ni yule ambaye ni kama ndugu yako. Ni yule mtu anakuelewa, mtu akikudanganyishia atajua wewe unamdanganyishia kwa sababu au ile sawa wanasema vitu sio vizuri kwako. Mtu mrafiki wa kweli ndio ule anakuja na anakuikalisha anakushauri au anakuuliza ni kweli au sio kweli, hivi vitu ni wewe umevifanya. Sivyo? Sawa mama. Sivyo? Okay, njoo hivyo mama. Wewe ASE TV tulikuwa wanaume wangapi? Mimi na wakamera wenzangu wa 4. Tukiwa wanaume tulikuwa tunakuwa 5. Nani mwanaume kwa sisi 5 mlikuwa mnaelewana sana wewe? Tulikuwa tunaelewana zaidi ya wengine. Ule cameraman ule. Sasa kwa nini wakusema kama unapendana na ule? Wakasema mie. Ule si wanajua kama alikuwa na bibi yake? Sasa mimi sina bibi. Wewe akisi yao bien. Wewe haujao, lakini ule asafanya mariage officiel tunabijua. Sasa mimi hata nifanye mariage abatako sadanganya ya kudanganya. Sasa wanakuwa wanatafuta
bako na chinyo kwako natafuta kwangu, sawa? Banajua wakisema fulani na fulani wenda bataingiza bandugu yangu. Nikubishi tu. Naona kweli marafiki za ASE TV. Bavuga mashabiki. Mashabiki. Minakwama. Ofete mbarumva ikintu ushaka kuvuga kiko kiranyika. Burundi ni gute? Cameraman ndasavye ko nuenga basiwika usha. Unaona? Hapo maisha utapigana sasa. Ukiishi unaangalia watu ngweti wananisema aje. Mie kwa kweli nikikuwa nasikiliza maneno ya watu mimi singekuwa niko hivi. Yeah. Kuna takata hivi? Kutakata? Utagata. Okay. Sani. Tena kuna wale wanatumikisha TikTok walikuwa wanapita inbox mkomentari wananiambia eti Gynella tunakukumbuka ku ASE TV ukuya tusalimie tunakumbuka Kiswahili chako. Yeah. Unaviona? Mimi nikasema eti basi tuseme Kiswahili hii siku wasikie niko na evolue kuevolua mu Kiswahili. Unaendelea unasonga mbele. Voilà. Tena voilà na yuko Kiswahili ni yake. Ndio. Ndio voilà. Ndio. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça kwa Kiswahili. Ni hivyo. Sawa, ulikuraza. Ndiko ndaza. Lenda bashimira nawashukuru sana. Okay. Tena nawe nakushukuru kwa sababu tukikuwa tunasikia hayo maneno ya watu sisi hatukuendelea kutumikia pamoja au kuelewana. Kugira ngo ntuwavuga ibintu bitari byo washatse kuvuga ati tungekuwa tunasikiliza maneno ya watu hatungeendelea kutumika na tunaelewana. Rero bivuze nawe umengo uvuze ibindi mutahura ibindi byo yashatse kuvuga. Donc turiko turumviriza amajambo y'abantu ntitwari kuguma dukora kandi dutahurana kuko twe twari tuzi yuko baturenganije tukavuga ati nitwokwitwara ntacyo peut-être yabigize kugira ngo aronke ikindi kintu reka tumwihoze kuko birashika mu buzima ariko ndazi umuntu ubwiwe kwikeka birabaho ariko ntiwoca wike upresiza n'izina ngo fulani aho yafika urafana tumuvuga ati okay andari mu nzu reka tureko ata muntu bari kumwe c'est comme ça pana nde ari kumwe na c'est pas comme ça ariko twarakubabari mubabari ujya muntu n'Imana turiza ko yamubabariye ariko turi mu Giswahili sasa mimi ngame msamaha mimi kwa kumalizia ni kitu niambie mambo mawili unaweza kaongelea kwenye ASE TV. ASE TV yangu mimi maneno mawili unaweza unaisema yako ni maneno gani kisha uchukue mic yako uniulize swali zako tuondoke. Kwanza ujibu swali. Uvuze gute? Donc amajambo abiri ushobora kuvuga kuri ASE TV kano kanya. Wogenda utavuze hanyuma ufata mic yawe ubandanye nawe ibibazo vyawe. Maneno siwezi kuenda sisemi. Kanda kusafia ntutwenge. Okay. Maneno naweza kwanza kuambia wa mashabiki yo maneno. Mashabiki. Mashabiki wa ASE TV kweli ni watu wazuri. Mie kweli niliona niona na ingine challenge ASE TV sorry matters niliona ku TikTok walifanya kweli nikaiona na ku stati yako na mimi nikasema aba kweli ni wafana ba ukweli. Kuna mtu anaweza kukupenda ananakuonesha eti tuze nabi anakuonesha na anakuonesha afadhali na anakuonesha mapenzi. Leo sasa
Rero sasa. Oye wambuje gutwenga sinzubira. Mimi nashukuru sana kweli. Palikuwa na wengine tulikuwa tunakutania fasi wakanisalimia Gynella. Mimi nikashituka. Unanijua wapi? Unanijua wapi? Mimi sikujua. Ngo mingo nilikuwa ngo nikongo umuntu agufana wavyita gute? Mshabiki wako. Mshabiki wako. Nilikuwa napenda vipindi vyako. Na tena hizo siku nilikuwa nishaenda. Nikasema watu kweli asanteni sana. Muendelee hivyo. 5 question zako afutuondoa. Kibiwazo vitanizwa. Maswali 5 ya kwako. Kitu cha kwanza umenikumbukia heko nikienda. Rudia hebu tusikie. Kitu cha kwanza ambacho umenikumbukia heko mie ni wakati nilienda nimeondoka. Ni kwa usemesha ukweli. Akaruye nkunda kukwibukira ko Yesu. 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 Akandira ameze na Yesu navuga. Ako nibuka cyane umunsi bagakoze twari hariyo kuye kuvumbura umupfumu mu bito. Yesu we. Ino. Yesu. Ese Mungu wangu ndago. Ako niko nakwibukira ngo twagiye n'ibindi bibazo. Yesu. Konyene Yesu we wakavuze no. Yo. Anyway, tushaona kama ni swali la sijui kama utalichukulia aje. Utalichukulia aje. Ushakuwa mzazi wetu, ushakuwa baba wa mtoto, ushakuwa mume. Ushakuwa mume wa mke. Sawa mama. Sasa tunataka kujua tutaenda kufanya BBB kwa sababu la fois passé l'année passée tulienda kuri mariage ya cameraman imwa hizi siku kwa Queen, alafu na wewe mimi sasa Andi na kuomba usemesha kweli. For blessing. Nusubire vya bindi ngo 2030. Navyo negeze mvuga. Kera navuga 2027. For blessing of God bientôt Imana ibishatse. Wait and see. Cyo nuri ngaho nyishuye iki? Imana ibishatse. Andi urafise umwana turabizi. Ryari none. Sinda precisa igihe ariko ndizera ko atari kure cyane Imana kumihezagiro gusa y'Imana birashoboka vuba. Tudwitege nko mwaka uyu mu ndwi mu kwezi mu mwaka ariko iconzi ku mugambi w'Imana niho numva ko hari nguvu nyinshi kurusha iwanje. Imana rero imigambi yayo ndifuza kuzoyikurikira kuzoyipanga. Okay, go ingine swali nataka nikuulize ni ile swali uvuze ikibazo c'amatsiko canke ikibazo nyene c'amatsiko mu Giswahili wovuga gute? Swali la uzushi. No, uzunishi. No, la uzushi ni kibazo c'amatsiko. Oui, nuko nyene la uzushi ya. Okay, niko na swali la uzushi. Sasa hivi mie bilifika nikaenda hapo kidogo. Na Queen hakaenda. Sasa mimi nataka kujua hapa mu ASE TV muko aje, munaishi aje bila mie na Queen? Before mwanzo Gynella kukua ASE TV ilikuwa inaishi. Wewe ulikuya, Queen alikuwa haiko. Ulikuwa unaishi aje? Na Queen wakati anakuya pako mwingine alitoka, mwingine akakuya, ule mwingine anapaswa kuishi haya. ASE TV ile kama unakumbuka gisi. Siko nasema gisi tunatumika hapa mfamilia. Sasa gisi tunaishi gisi hatukuwahi kuondoleana adabu mimi na wewe.
au mimi na Jikwine mnatumikana aje na wengine? Peace, kwa sababu unanijua mimi sikuagi mtu wa kuongea sana na kuonesha fanya hivi tunapita pita. Mimi siko bosi wa mtu toka zamani. Mimi niko mtu mwenye chenye naweza nikifundisha mwingine, chenye na uwezo nao na uchangia na mwenzangu, just inatosha. Kikubwa zaidi uliwahi kukosa donc pesa yako ya mwisho wa mwezi? Hapana. Ndogi sina mwingine hajawahi kuikosa. Nasema alhamdulillah kwa hicho kitu. Mungu asifiwe sana, kwa sababu ndo kitu ambacho kinaanza kikanikera sana nikikikosa. Sasa hivi kinapatikana, mengine tutazidi kushauriana na kusaidiana. Yeah. Unajua Andi, mimi nakuheshimu sana. Tena tunaheshimiana. Yes. Watu wote wanavijua. Wewe nakuchukulia kama mkubwa wangu, mzazi wangu, unaweza kunishauri vitu sijui, unaona? Lakini nataka kujua kitu kimoja tu, tena ni swali la mwisho. Andi, why watu walikuwa wananitafuta wanapita kwa wewe? Hauku wanakisema aje? Mavudaki vugana. Kubera iki abantu je bandondera baciye kuri wewe? Kubera iki batandonka? Ubu wavuye muri ASE TV? No mugihe nari ngiri muri ASE TV n'ubu. Kuko abo bantu ndabafise bidoze Andi, kandi si umwe si babiri si batatu. Barabwe ati nukuri twakurunde kuva kera, twarakubuze twaraca kuri Andi, nta kintu na kimwe ntiyaduha inyishu, uwundi mwanya atubwira ibindi, ntitwagutora iki ibintu nk'ivyo nyene. Andi, wari kuramfuhira byari biki? Kama mzazi wangu nyisura ndagusa. Kanashije mu Kirundi abogira bacumve neza. Urabona jenge nimbayeho, urazi nakubwiye, navuze ati je sinzaho. Kandi imyaka yose wowe wabayeho, sinari kuvuga ati ngo ndahagurutse ndagiye Gynella bahajya ndahamenya, urabizi? Nta narema. Ico ni cyambere. Cya kabiri, nta musheri wawe nigeze kubona mu maso, uravyibukaho? Nta numwe nabonye uko mu maso. Tuvuge ngo naramubona ku ifoto, you know. Hama ndazi yuko nimero yacu iri kuri YouTube yandikirwa ko nabantu benshi. Je mfise ama message arenga 1000 muri telefone, muri WhatsApp yanje. Hama kandi ndafatirwa cyane. Hamigira kabiri, wewe uri umuntu ntotanga nk'ibiharage canke nk'umuceri. Urumva ngo nkeneye Gynella. Nimba wari inzu nshako jewe ncamenya aho waciye. Wagiye gutora nimero kuri YouTube, bisigura wewe uri kurakora akazi. Nitwakuzanye ku kazi kugira ngo ejo tugutakaze mu bindi bintu, sivyo? Twagukuye iwanyu ukore urondera ubuzima, uzogira icyo ufasha umuryango. Sabantu bose Gynella, harimo umukobwa muri abo bose? Ngira ko harimo umukobwa. Impamvu ari abahungu gusa, ariko ndibuka ko hari babonaziha, uravyibukaho navyo. Bajya naziha hari ukuntu umuntu akuvugisha, ukumva ati uyu muntu afise intumbero nziza, canke ntaje gutakaza umwanya. Sivyo, urazi just ugurure message umuntu. Hello, nta nimero ya Gynella. Ça veut dire quoi? Même kuvuga ati nitwukunda uku kuko waciye ko jewe sha uba waciye kuri YouTube la majorité, ariko waciye ku wundi muntu ndazi yari guca kuronye nati mpa nimero ya Gynella. Rero kumva ko umuntu wese mpa nimero ya Gynella, ejo nimba umuntu ndamuzi nabi nakarore sinoca ndamuha nimero yawe, kandi naye ndamuzi ukundi, kandi nani uri umukobwa, kandi mwe mwari abana bato narabatahura mu mutwe ari utuntu mutari bwamenye. Hari ibintu tuba twari nari nagize chance yo kumenya, navuga ati sinobe batamo ndabibona kuko uri umukobwa, ejo bakudiraga ari 10 ugasanga wemereyemwo babiri. Rero nivyo birimo kuvyirinda. Hari nabo nabwira ati bo Gynella sindamugaba, ndamubaza ndamuhe nimero yawe uyu muntu uyu yemeye nkayigwa, uwo nayiha nawe atemeye. Hari umuntu yashaka kumbwira je nkene ndamuhifana, je nta byashika umuntu akavuga ati ndaguhe iki kintu. Urumva uyu muntu ndayimwiye ashaka kuvuga ati nashatse ntaguhe ya kintu cyankora ndamuha ya nimero. Abana Dan je abatata kwera mu basaba nimero ziyo urazitanga? Yego. None ko umuhungu wewe uzitanga vyoroshe? Na wewe mwebwe attention bon, kwera ko turi abakobwa birumvikana, kandi wategezwa voilà zimana aho none ubu hariho ndazima. Ubu rero kwera ko ucuzitanga kuko ntaca kuri ASE TV ubu abavuza handi yakubonye ayinsaba nk'umujamati kandi je mbashaka
nyereka intumbero basi ko ntuze tungumpa nimero ya Gynella none nanje ati nimero bon nimba agomba kuvumbura andura umuntu w'intwari kandi uri umuntu mwiza urakoze kubera ikire nyene ivyo nsiguriye nivyo nashaka kumva impamvu kwa navyumvira kenshi nkavuga ati why okay foko ndamubaza rero ambwira impamvu rero sinari ntikwari kugufuhira ariko narinzi nibuka ko mwijamo nakunda kubabwira na kwine ni watwarinda utabishatse ukabona irinjiye utabishatse ntuzovuge ngo ni accident nawe uzobifise mu ruhara mwirinde gutwarinda hataragera mwebwe mwene mutabona ko hageze sivyo bizoba vyiza kuko ushobora kwitwara umuhungu akaguha umugongo cyangwa akacamo mwagize muri Dubai ntuzoja kumwitwarira ageze hariya rero urumva wowe ucupambana wenye je sinza kugufasha ufise umwana mu nda kuko sije nzobana gute no bararaguhanuye ukanka kumva nzoguha pampers gusa ariko rero abakobwa bakora muri ASE TV yanje kenshi naragira ubwoba naragira karimwe mwarigeze ku trendinga sana urumva naragaruka kubumvira ati ingufu je mfata kugira abana batera imbere nzoga kuzifata ndiko ndasambatsi Gynella gendana n'uyu nkacambwa ati reka rero nze ndabarinda utuntu tumwe rero nta muntu nimwe nimero y'umuntu mu bisangwe ni bake no banarazinye kandi abo nazinye nuko bamvugisha muri sense mbona nanje ko atari nzize mpa nimero ya kanaka cyangwa nkibagira birashika kuko giye tu message tubari twinshi cyangwa se nuguruka cyangwa agaca yibaza nase namugaye ko odiyeke je ngene cyane ura telefone kuko tu message tubari twinshi kandi turaruha tukabura kanya ko kugira ariko tufise telefone nk'ubu nta telefone mu konfisi message ko zirinjira niki code connection yanje iruguruye bisigura n'uwo telefone sinza kumumenya ariko wa telefone nkasanga mu apere cyenda kurondera rero nibaza yuko n'abakozi bo muri ASE TV barabize unkeneye cyane urampamagara kambwe ati j'ai besoin de quelqu'un ibintu bikagenda neza sasa ubu hoyise abantu imuha impamvu no imuha nukuvuga ko ubu ntugikeneye kundinda ivyo bintu byose bari kuravuga impamvu ni imwe ndifuza ahubwo menye nawe ko watahuye cyangwa ushobora kuvyirinda kandi ndisiri yuko ico cyari kigeze nimba warasohotse muri ASE TV hari mwaho twakugejeje hajya reje nakugejeje jewe n'ubushobozi bukiyamfise ugiye kubandanya ubundi buzima petete rundi umuntu aguhanura ariko izijya challenge zitahabaye abantu bazi barakwandikira umenye no kwifata gute ntaco nakoze rero narazi udakura nizere ko wakoze kandi anyway warakoze cyane ndagushimira kandi ashima na fan wa ASE TV bon uko buca uko bwira ko nyene uko twavance niko twiga n'ibindi bintu bishasha mu buzima niko tugenda turahura n'ibindi bintu usanga byaratumye ukura canke byaratumye ubona bino bintu birabaho mu buzima ugasanga ugenda uratera intambwe ku munsi rero ndashima Imana aho biri ego kandi ndashima Imana no kuba narakumenye nka andi Imana ntabane ihuza mu busa Imana ihuza abantu hari ntumbere n'uwo muzohura mugaca mu bibi ntuzobifate nabi muri uwo mwanya kuko ntuzi impamvu byabaye ishobora kuba mbi uwo munsi après 5 après imbere y'imyaka 5 bikazovyara ivyiza wa muntu mukazosubira guhura muhana amapisi ugati mbabarira narakoze iki undi mbabarira narakubabariye acavuga ati Gynella ngo ndaguha akazi muri Obel canke muri ASE canke ugaca utera imbere iyi mikro remereye ariko akabazo kanyuma hamucu usezera abakunzi ba ASE TV utojibura yaryari Inganaje kubaza nzojibura yaryari nawe tukwita mu diaspora umva ushaka kunyita mu diaspora navyo byo bavyiza n'iterambere bon Imana ibishatse canke hageze ariko uzogenda ndabitegekanya okay Imana ishimwe numva ko mbaza utuntu twawe twinshi kandi tutayaga cyane nange ivyo bizi gute bon ndakubona mu maso vyinshi ndamenya ko ushushe iyo ubu uri kurandaba gutya urakanye ubibona gute kwa ni monsheje ushaka kuba n'utuyoga tumwa cyane muri iyi minsi ndabona n'inzoga haye bon viva okay viva ni si ibintu bisoza sans alcool ni jus nene mbana ngora ugiye kukanye muri iyi minsi kandi numva ko ari ibyo ndumye rero urakanye uratekanye gatoya bon gutekana koko ndafite teinture narahinduye bivaye nyene ko hari ahantu ushobora kuja ntiyagira abantu bose bakunda iyo teinture bikaba ngombwa bivanye n'ivyo kwa canke n'abantu mubona ni misi yose bikaba ngombwa yuko uhindura je nanye ndi mu bantu kweli tutogenda nafite teinture ko kiretse ugiye kumpa amahera no upfa kuza ariko tugendane bisanzwe
Sitentira umukobwa sindagukunda. niyo mpamvu nashizemo bigen nashizemo kana nca ndimosha nahise ni dread avant nazikuyemo ubu rero basigaye banyita umupanekoti ngo ubu ndi umupanekoti nyene ntibantahura ariko Imana ishimwe tu. Yaba mfise ubushobozi bwo kukubuza tentire imyaka yose isigaje kubaho ku isi nari kuyikubuza, ariko umutima ni wakwemerera nuzosubire kuyishiramo kandi Imana izogufasha uzobigendereko. Amen. Okay, merci beaucoup mama. Merci beaucoup aussi papa. Okay. Gynella. Andy the MC. Mrs. Kiswahili. So thanks so much ASE TV mugumane na Gynella wanyu. Ndagusabye kuri kunsigira ngo aje nyene. Okay, merci beaucoup ASE TV ndabashimiye. Ndibaza nkoze kimwe mu byo mwansaba cyane. And abakobwa abantu ko bamwineje urafa pasaro wabimbajije. Mbe twomubona gute kuko ico nkunda nuko twaremye no Imana mbabarire sindayinjirire. Twateguye canke twagerageje ariko twikurema kuko twe tubanye mu ishusho y'Imana. Twararemye umuntu Gynella araba Gynella wo muri 2020 siko yarameze no munsi, ariko no muri 2020 siko yarameze uyu munsi. Rero ndakunda Gynella mushasha jewe nate ndi mu bamuteguye ijya misi, kandi nkashima ahageze hose yuko nubwo atovyemera ndazagira mu birenge byacu kuko inzira yiwe nitwe twayuguruye kandi twarashitsemo n'imitaye. Nta munsi tutamuhembye sha, nta munsi shavi wabona amaguru. Just imagine, Imana ishimwe cyane nukuri ku Imana nta kintu kiryoshe nko kubora kuresheje umuntu hafi 2 ans iyo myaka yose ukayimuhemba ata munsi numwe, kandi je nije yoba yarivye ahubwo hari n'igihe yasiba nka 5 mu andi nani byashu ugasiba nka 3. none siyo sinakubwira none ko ikibanza nagize none ikibazo ega ku kazi usivye ntuvuga ikibazo. Oya foko aba boss muzo muratahura abakozi banyu none ko twa natwe turama machine nta konti nta cafuye nuko. Anyways gari nekereza mwino miss ka surprise nyabake kamera bakubone neza andi. Okay, Uratangwe bya bintu byawe twagiye iki gira introduction rero meze gucenda kugirira aga surprise kiho andi uri mu biki amikro ku munwa wanje. Abakunzi ba ASE TV mwiyumva gute ko ndabagarukaniye umuntu wanyu Gynella sinzira gato ya rero ndaje sawa ugafungura nkazose nka muri kamera warafunguye uyakura kamaboko abasimana ko wafunguye. Okay, Mari kandi andarize no kuri kwimana uburesi nkanura kanekeritse yagiye ASE TV, every story matters.